uwo muntu mugaca mufata mugaca mumwicarika ku ntebe y'inyuma kubera ko adatika tanga 500 umuntu yibeshera ngo n'umukristo bavuze ibikorwa byo gutanga mu ishengero acahagarara imbere yavyimbye ngo nzotanga umuriyoni nzotanga 500 mugabo wa muntu afise ikibazo c'ibihumbi 10 wa muntu ashonje wa muntu agenda gusa ntaramwambika n'umusino ubujyajya gusa mubaye intebe z'imbere wa muntu muce mu mwicarika inyuma nkaho menga nikosa giwe ikosa ni ryamwebwe hari abantu muzobazwa mwari kumwe ku rukundo kugira ngo agume mu ishengero izo ntebe si z'abantu batanga imiliyoni abazitanga n'ubujyaje kugira ngo mubabone mu bahintebe z'imbere kandi Imana irababuza ngo nimurobanura abantu kucubahiro habe na gatoya nakamushize inyuma kubera yuko atacu muri ko muramufasha azoca yiso none nimwamushize inyuma ahubwo ni munzira yo gusubira inyuma muri ko murabusuzuma ati genda bene data Imana irambwira ngo ntuzubeshe ngukunda Imana utarabona niwa nka mwene so wirigura abona ari imbere yawe icya kabiri ati rano Nziba Bujabye TV turabana mu kujya muherereye mwese tubabwira ati mwarahezagiwe kuba mwagize amahirwe yo gukurikirana Bujabye TV muri kumwe na Simon Pro ni jewe ngiranze ndabaha ibiganiro bitandukanye muri umwanya twahinduye gato tugira twinjire mu kiganiro kidasanzwe mu kiganiro novuga ko ari shimihezagiro ari cyo kuronka umugisha ari cyo kwegera Imana kuganira n'Imana kumva Imana ikivuga ko kumva Imana ivuga ni byiza turabyuka tuzinduka mu guhiga ubuzima tuzinduka kurondera icyo dufungura icyo twambara ikizo tubeshaho kizobeshaho imiryango yacu kugira duhaze umubiri mu byambagwa mu ndya mu kwitera amafresheri ni byiza yuko duhagana ijambo ry'Imana ni byiza yuko turonka n'ubutumwa bwiza ni byiza yuko tumenya icyo Imana dushaka ko n'icyo tuyishaka ko muri n'umwanya tudatebye turi kumwe n'umukozi w'Imana Boniface agira tuganire gato atubwire ijambo yaduteguriye no munsi turabaramukije ego shalom murameze neza okay Imana ishimwe ko yavyemeye ndumukozi w'Imana namwe murabakozi b'Imana kuko jewe ndategura ijambo Imana impaye namwe mukarishikiriza amahanga ego sinshidikanya ko abariko barakurikirana Bujabye TV babona ko namwe muri abakozi b'Imana mwari gucisha ko comedy shisha ko amafilime ya pornography n'ibindi ndirimbo za basane batandukanye kuno munsi mushize ko ijambo ry'Imana namwe muri abakozi b'Imana ego murakoze cyane mwarahezagiwe ego namwe murakoze kandi mwarahezagiye amina ego Boniface tudatebye tugiragire ko gato turambiye abakunzi ba Bujabye TV n'abakunzi bawe n'abakunzi b'ijambo ry'Imana n'abakunzi basanzwe bakurikirana ibyo kubohoka tunagiragira ko tuganira ku ijambo waduteguriye uno munsi ego hama nkuko ndakunda bivuga abamaze gukurikirana bamwe mwarakurikiranye icare mwigisha uno munsi muramaze kumenya ndi uwatoranijwe Boniface ijambo ry'Imana mbwira ngo mviriza simwe mwantoranije ngo ariko nije nabatoranije kugira ngo mwame imbuto mwame ivyamwa byiza kugira ngo bibonekera abantu bose ni mpamvu rero ndi uwatoranijwe kandi ndavuga ngo ni gihe canje nawe cyo kubigaragaza rero ivyo vyamwa sije jenyene ni gihe canje na wewe cyane uri kuranyumviriza ego hama hamwe n'ivyo nibaza turambiranye frere wacu Simon aha ntagerageje kuvuga titre y'ijambo ry'Imana no munsi ariko rega ndamwakire kangerageze mvuge ikintu nyamukuru ijambo rimwe rishobora gukora ibidasanzwe ijambo rimwe rishobora guhindura ubuzima bwawe ariko ijambo ry'Imana rimbwira ngo uko abana b'Imana bategerezwa kubaho umwana w'Imana si umupasiteri umwana w'Imana si umukristo umwana w'Imana n'umwana w'Imana narababwiye ati abana b'Imana ntimuzobasanga muzokumigwa wigira ngo urumukizwa umusiramu musange wari musiramu ubona aje mu ijuru utagiyeyo wari umukatolika bamuvuga ngo ntibihanye umusange mu ijuru aje mu ijuru cyo muhurirayo canka jewe ntujeyo dusenga Imana ibanze dutabare mwemwe iraturongore mwemwe yera turasabye Imana ngo abari uduha aturongore mwe tugiye kuba hano hantu Mana turasabye iri jambo rihindura ubuzima bw'abantu ugutwi kose kuryumva ubuzima bwo mu buhinduke ave mu bwiza je mu bundi kuko iri jambo ry'Imana abasha kuryumva bakaritabura n'abana b'Imana
ariko ndasaba ngo n'abatara bataracika abana b'Imana bacika abana b'Imana kugira ngo tuzokubone ni mu izina rya Yesu ndabisinze ngo nizeye ko byamaze kuba amina. Hamwe n'ibyo narandiriye turasoma igitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice cyawo ca 4 mere ku murongo wa 32 ijambo ry'Imana rimbwira uko abakristo ba kera bari babayeho kwishengero rya kera ryari ririho. Uno munsi mwarabihinduye mwabaye incabwenge mumaze kuba incabwenge bamwe mu bakozi b'Imana baba incabwenge mu bakristo baba incabwenge bigira abantu bamenye Yesu Kristo cyane kurusha abandi bose kandi ngo wigize ko yamumenye cyane burya bica bimuvanga aho guhigira ko atacazi arushiza kumwongera. Bene data jewe ndi umukozi mutoya cyane ndacakeneye byinshi cyane kugira ngo menye Yesu gusumba kugira mbashe gukora ibyo yakoze nkore nibi bisumba. Bene data ishengero rya kera ngo bafata ibyo bari bafise byose ngo bakabigurisha bagaca ngo babizana mu ishengero ngo bagasangira umwe wese uko bumeze just ko yarabaye cyo biterewe nabo yaratunze. Ariko mwarabihinduye si ishengero rya kera no musi mubayemwo mbega kera baza ko hari ryari mbe mwibaza sigihe Yesu yari yamaze kuza siko bari babayeho kera. Ijambo ry'Imana muri za Maraki hari ivyibigira cy'umugasi no bivuga ako shaka kugaragaza ko abakozi b'Imana ico gihe bari batunzwe n'abakristo. Uno munsi mwe murabatunze mbega n'abakozi b'Imana muri mwege muri abakozi b'abandi bakozi b'Imana bo hejuru yanyu birababaje. Umukozi w'Imana uno munsi yari umwana w'Imana yavugira Imana akorera umupasiteri mukuru wiwe warangiza byose ugaca udepoza ni wibigira 10 n'amashikanwa ugaca ugira ideni bagaca bafungura umukozi w'Imana witwa ngo umukozi w'Imana gacuja kwa kideni umuntu atizera aca gutwenga ngo ngwanangura umwana w'Imana ngo ngo Imana ifise byose. Uri umukozi w'Imana ubaye ubwo buzima uzobwira abantu ko Imana itunze. Ndakubaza uzigisha abantu babwira ko Imana itunze ushubwira ngo gukurikira Yesu no kwikorera umusaraba uzova muhiraga mukozi w'Imana uri kuranyumviriza umwana bamwirukanye ku ishuri yabuze minervare. Ndakubaza atarasiyo iri muhira uvuye kurima uvuye gucuruza wahombye wemere neza ugende wigisha abantu ko Imana itunze uzigisha abantu neza yuko mu Mana hariyo byose kandi hari ibyo nawe ubuze. Hoseya ngiye gusoma harimo ijambo rimira ngo abantu banje bishobora no kutamenya ubwenge benshi mwabuze ubwenge benshi barabakozi b'Imana. Jewe simbobotereza hari mwaka ngo abantu bari mishengero ntibirukanke nibasohoke jewe ndi Yesu yigendera muri jewe ndi umwana w'Imana ambwira ngo muhemu bwiwe abwirikanye ni muhemu yanjye ricabona ko ndi umwana w'Imana. Muhemu rani bamaze kubicabona akabibwira jewe mvuga ro nk'umwana w'Imana simbuka nk'umuntu atinya ko abantu bava mu ishengero basohoke mbwira bose nta numwe ncaguye ndije mu gimana nishize ku bakozi b'Imana. Bene data aho hambere ngo abakristo baratanga bagatanga abakozi b'Imana bakaguma imbere y'Imana bagasenga cyane ni kubera ko no musaba abakozi b'Imana bo mu cyaro atamuhemu buzura ni bamwe basengera umuntu ngo genda Imana izogukiza karindira imyaka kanabura ahubwo. Ariko hari abantu bakora ku muntu umwanya gakira mugaca mutangira kwivugisha ngo ayango bagenda abadimoni bariko baramukoresha ibintu byose mwabyise bya Satani. Ibintu byose mwavuze ko gukora ku bantu bagakira ko ari bya Satani guhumekera umuntu muhemu muri wagasu akagira ubuzima ni bya Satani. Imana sivyo yakoze ntidukora ibyo nk'ibyo Imana yakoze. Mbega ndakubaza bizogenda gutura umukozi w'Imana wirirwa kurima wirigagwa gucuruza uzoze uzuzura mwe muhira gute ushike n'intuguta uce woga ucuza kwigisha ijambo ry'Imana hagari imbere y'abantu ego uzobigisha kuko bamaze kumenyera kwigisha ariko nta muhemu yera. Niyo mpamvu benshi baca batangira ngo pastor naka ngivyo gije ngo wapi sivyo wapi ivyo bintu sivyo kubera iki wigishije mu mubiri nta muhemu yera ufise. Abakristo barakwishe nibagutunze byasaba ko bagutunga barahinduye inyigisho bigize incabwenge benshi. Niyo mpamvu no musubayeho uko birambabaza umukozi w'Imana ugasanga bamufunze ngo hari bigira 10 ngo atashikanye ku mupasire wo hejuru birababaje. Ugasanga umukozi w'Imana yambaye ikoti kubise k'inkoni ivumbi riratumuka yambaye ipantaro iri kwibirema ra mukozi w'Imana uzigisha abantu iki? Benshi mwabaye abakozi b'abandi bapasiteri birababaje. Abakristo barabigize nabi ariko sibo ikosa rifise mwebwe hari jambo mutababwiye hari ibyo mwabanyegeje mu mutinya ko basohoka bibabwira bagenda Imana izozana bayo. Rego ngo impamvu bagenda ngo kwabwira bigaragare ko atarabacu batuvemwo mufise ubwoba bwiki. Ariko rero mu nyuma bene data Ananiya na Safira cara abaza bavyunyura mu nyuma
baca baza bavyunyura bwa bwenge bw'uno munsi ngo baragurisha kuzana ngo basangire nk'uko babiteguye ngo baca bazana makeya ngo reka yandi tuyanyegeze shango reka ngo ivyo bintu by'abakozi b'Imana bashaka kutwiba bariko baraduhenda bashaka gutwara ivyacu batabikoreye. Navuze hari impamvu umukozi w'Imana wa kera ba Eliya bande Imana yavugana nabo bagakora ibidasanzwe, baguma mu ishengero bakiga ijambo ry'Imana umwanya muremure, bagasenga umwanya muremure, barangiza bakuzura muhemu yera bagaca bakora ibidasanzwe. Ariko no musi ivyo byo gukunda gute wirirwa muri business bizokunda gute? Nibikunda mwene data, abandi birambabaza cyane mwene data. Ariko Ananiya na Safira bamaze kugira bwa bwenge bw'abantu buno munsi ngo pastor yobanyivye. Hari n'abakozi b'Imana muri mwebwe mwatangiye kuza murabeshera abantu mubesha ngo ibigira 10 ngo ntivyemewe ngo byari vya kera, kubera kutacubabwira ko batanga ivyo bafise byose. Uko ikigira 10 imbere hari ikigira 10 nyuma haza gutanga ivyo bafise byose ngo bisabikanye. Ikigira 10 nukutanga akajana kamwe mu gihumbi, kera bazana byose, nyuma y'ikigira 10 baza barazana byose. Bene data rero cyo nshaka kuvuga niki? Nshaka kuvuga yuko nibura umwana w'Imana menya uko umwana w'Imana ateza kugenda. Yesu aravuga ngo ehenda bicagezwe gisha nimukundane nkuko nabakunze, ngo nimwagiranira urukundo bose bazumye ko murabigishwa banje. Urashaka kumwigisha w'Imana nukugira urukundo, mbega uruta Mose yakurika ibyagezwe bikamukumbagaza hasi. Nyebeho n'Imana ibyagezwe biricisha bene data, ariko urukundo ngo rurimwe byose. Niho kwica umuntu umukunda, usambanyije umuntu umukunda sinibaza ko umukunda ahubwo umwanka kuko numugire numutera inda cyangwa kagira ikindi kintu kihaba, niho kwifuza umugore w'umuntu umukunda. Urukundo runesha byose. Wovuga indimi zitamenyekana ukarambika ibiganza ko bagwaye bagakira, utagira urukundo birababaje. Abakozi b'Imana benshi muri mwebwe abantu baraza ngo pastor bagira bamfunge mfise ideni y'ibihumbi 10 ugaca umunambika kibiganza ngo genda Imana ikugire neza. Mbega ico iryo sengesho riza kwibagiza umwe afitiwe ideni kore bari mufitiye cyangwa gukura muri mwicengero ritanga. Kandi kibabaje nikimwe mu Kristo nyene amazi imisi atanga ibigira 10 n'amashikanwa, warangiza uco aca agenda afungwe azogaruka mu iryo shengero. Muri ko mirukana abakristo mu mashengero mwebwe benshi haraho muhagaze, abana b'Imana bagaragaza urukundo, abapasiteri mugaragaza urukundo, abari mu mugaragaza urukundo. Ndabinginze hari impamvu bavamo bakagenda. General betushe kenshi ndumwe mu bantu habwikorwa mu ishengero nkaburi cyo nangasha fata telefone ngakuramo amakarite simu nka deposa, acha ntana karite simu telefone nkasiga, nyuma mfisha umuvyeyi mbye umukozi w'Imana yaransengeye. Babantu batihanye, babantu badasenga badakurikira batubangu n'abana b'Imana niho banguranye itiki ndugana guhamba mama, niho barimwe bampaye amafaranga yo kugira ngo ngende mbe hafi y'umuryango. Ariko abana b'Imana no musi abakristo buno musi buzuye ubujyajya. Urukundo rwa buri mu majambo gusa. Genda Imana ikugire neza, genda Imana igufashe mu izina rya Yesu. Uronye banza umuha ivyoyi. Mwishengera hari abantu birirwa mwishengero batenga ibigira 10 n'amashikanwa, ariko yambaye ipantaro umwaka ugahera, muboye nako ari imwe n'ishati ijipo nimwe umwaka ugahera, batanga ibigira 10 byabo n'amashikanwa, birirwa baragenda inzara iri mu kubica mubabona murabazi. Mwarangiza ngo mukorera Imana murariba neza, ahubwo uwo muntu mugaca mufata mugaca mumwicereka ku ntebe y'inyuma kweruka adatika tanga senge samire. Umuntu yibeshera ngo n'umukristo bavuze ibikorwa byo gutanga mu ishengero acahagarana imbere yavyimbye ngo nzotanga umuriyoni, nzotanga 500,000. Mugabo wa muntu afise ikibazo c'ibihumbi 10, wa muntu ashonje, wa muntu agenda gusa ntaramwambika n'umusino ubujyajya gusa mubaye intebe z'imbere. Wa muntu muce mumwicarika inyuma nkaho menga nikosa giwe, ikosa ni ryamwebwe, hari abantu muzobazwa. Mwari kumwere ku rukundo kugira ngo agume mu ishengero. Izo ntebe si z'abantu batanga miliyoni, abazitanga n'ubujyaje kugira ngo mubabone mubahe intebe z'imbere. Kandi Imana irababuza ngo nimurobanura abantu kucubahiro habe na gatoya. Nakamushize inyuma kubera yuko atacu muri ko muramufasha azoca yiso. None nimwamushize inyuma ahubwo ni munzira yo gusubira inyuma muri ko muramusubiza ati genda. Bene data, Imana irambwira ngo ntuzubeshe ngukunda Imana utarabona niwa nka mwene so, wirigura abona ari imbere yawe. Icya kabiri ati rero numara kubangura mukunde kugira ngo kabimbwira ntibizeye mu majambo gusa ahubwo shira mu bikorwa. Ushonje mu mugaburire, ugenda gusa mu mwambike. Bene data, abagwaye mu barebe, abafunzwe mu babe hafi. Imana ibyo bintu zo bibahembera. Ushaka kumenya rero ico ukoze ibyo bintu acahembwa, mwibaza ngo turonke impembo mu ijuru gusabe na gatoya. Tuherabye impembo tukiri mwinosi. Soma Yesaya 5:8 uhere kuri 6 tugeza ku 10.
harambwira ngo iyo mwisonzeshe se mwe mwisonzeshereje niyo muri ese mwe mwamwiriri. Hari impamvu ugwaye bikanka kukira, hari impamvu uri mu bibazo byanse kubivamwo. Ntugaburira abashonje, niwambika bagenda gusa urisonzesha gusuka nka kurya ugaca ubinyegeza ngo urabijya mwijoro. Uko no kwisonzesha reka hamwe gushaka Imana igukize. Ukwisonzesha kuri deep ubwira abantu ijambo ry'Imana, ukabaha ibyo bajya, ukabambika ngo n'ubugwaye amagara yawe azongera totahari. Niba usenze Imana ngo uzokumva n'ingoga, hari impamvu izotuma Imana ikumva no kuzokora ivyo bintu. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, hamwe n'ivyo reka dusenga Imana idufashe, idukomeze no gukurikiza bino bintu. Uwiteka Mana, ndagushima ko umuntu wese yanyumvirije. Mana uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana ukora ibidasanzwe. Mare sopra digoskaya. In the name of Jesus Christ, Father, roso teremonta kira bazegere. Ubwoko bwawe Mana, ubaye kumenyesha ugomba. Hindura ubuzima bwawe Papa, ubaye kugukunda no kugukorera. Uzobukoze Mana, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro. Habwa ishimwe n'icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze mu twizeye ko byose byamaze kuba. Amina. Hamwe n'ivyo twebwe twariyemeje kuza turareba abagwayi ego mu ntara zose zigize Burundi. Igihe canje nawe cyo gukora ibidasanzwe bene data, igihe ca Petero nayo hanacararanye n'igihe canje nawe. Hama rero ukene kuvugana natwe, cyo ukene nawe kudufasha mu byo kureba abagwayi, kuko abo bagwayi barakeneye isukari. Apana ngo Imana irabakonda izobakiza, arakeneye isukari, arakeneye agatumbura, azokaronka gutata butunzi dushizemwo. Mbega amahera yawe yakoresha mu gusambanya abantu baha 1,200 gusa, ariko mu Mana nta 10,000 wonatanga disi kinyohera. Uriko urafasha Satani. No, hindura rero bijya bakora mu isi bikore mu Mana, utanga ubutunzi bwawe ufasha abantu, tube hafi abagowe. Imana izoguhemba. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Nibabwiye yuko ushaka kubona impembe y'ababikora, reba Yesaya 5:8. Hama ndabakunda cyane, unubwiye munakunze kubana namwe. Ubu nibe bitazoshira. Izi nyigisho muzokomeza kuzikurikirana kuri TV Buja Today TV. Ego murakoze cyane, mwarahezagiwe. Kandi iyo muburebye mweko gukanda kuri subscribe muri côté gauche mu kuboko kw'ibubafu, ugakanda kuri subscribe cyangwa s'abone bivanye naho uri. Hama ugacukura na partage kugira ngo abandi babashe kuyibona. Uzobona ubaye umukozi w'Imana, uzokwije ubutumwa ahantu henshi hashoboka. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Urubwimana bukomeze kubana namwe, ndabakunda. Bye bye.